Shembra la cabra root. Fine line, a beautiful sea. I choose to be happy. You and I. We like bright in the sky. You are a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm live. We like bright in the sky. I knew that we become one right away. So right away. At first I left the energy of sun ray. I saw the love we start so shine bright. Tonight, you and I were beautiful, we like bright in the sky. So I live. We so beautiful, we like bright in the sky. Genda niteguye kuko hiyagihe sinari niteguye neza. Ngomba kwitegura nkazogenda basha ndi ready atabwo bangifise nkuko nari ndabufise. Ariko Primusic yarankuyemo ubwoba ko ryari rya mbere ngenda imbere y'abantu nkabasha kuririmba y'abajaji peut-être ko ari nayo mpamvu nagize ubwoba bwinshi cyane. Naragize ubwoba burenze basha nariko ndajugumira bidasanzwe naririmbye. Waragize ubwoba? Ego. Warajigumiye sana kabisa sinzi ku buryo nanje byananiye no kwikuramo. Wajigumiye mu maboko, mu maguru, mu mutwe munda. Oya no bibabyi. Nyene byozo bibabwira. Bakuzi wa Loy TV. Today show day. Mukunwa nturabibe. Ako nakantu nari nagize. Wagwana. Yes, iyo ni video novuga yuko iri kira trending sana muri no minsi ko arakantu uzati iyo udafise uburyo bagusaba ibindi bintu mbega ibihe bintu bagusaba. Umwana w'umwigema aririmba ndabiza aba producer bamwe nibihe bintu bacha abenshi bacha bitahura ndashaka kubivuge zo bazita slago. Yes, zo ni slago. Hariho benshi bacha bipfuza ko bakorera ikintu kugira ngo service yawe ipase cyangwa kugira bagukorera ikintu ciza bahabwira ati kugira nzo gukorera ikintu ciza hategerezwa kubaho ikintu hagati yanje na reka guca ku ruhande ikiganiro cyitwa tubabwiza ukuri show like reka guca ku ruhande AIUO kubita ku ngingo mbega nibihe binaba kuko ni ikintu challenge abantu bakunda guhura nabo abigeme benshi babaririmbyi kazi like kuko hari nabagenzi awe bafise bene ico kibazo like kubita ku ngingo. Let's go. Igihe udafise ubwo buryo vraiment benshi barifuza ko mworyamana kugira ngo ibikorwa byawe bigende neza. Nivyo bintu bashira imbere kukuvyira ko babona menga nta indi force ufise baraguprofitiramo vraiment. Yes, 1, 2, everybody, and my name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is? Oh yes, and Mr. Radio, I'm back again. And I go to Kanye, I'm going to kubwira byinshi muri entertainment. I'm going to kuzanira aba hitmaker. Kuri mikro ya Loy TV. Already easy gentlemen. Kura subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update in news. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show. Cya kiganiro kiwakaje keza akukumenya makuru y'abastari. Ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute, abastari bacu babayeho gute. Kuri kamera kumena Elfage Carfu ni watuma ino image uyibona imeze fresh sana, ani watuma ino sound uyumva imeze fresh sana. Je uri kuruva ngaha. My name is Radio, this is Loy TV in the place. You know what it is. Welcome on the mic. Ndi kumwe no kazi wo Modondi. Welcome. Merci beaucoup. Ko bien. Ego ndashimye. Umeze neza. Amakuru. Ni meza. Unapendeza sana.
Merci. bavuga mu kirundi ati uraberewe sana uraberewe cyane. Oh merci encore. Ati murakoze kandi. Kabisa atukiri ngaho nyene hari bariko badukurikirana batazi mbega turi kumwe nande ndashaka ugenda utubwira izina ryawe witwa gute ariko tukiri ngaho nyene ndakubwira yuko no muririmbyikazi w'umurundi haraza kuturirimbira twumve mbega bimeze gute tukiri ngaho nyene ni no muririmbyikazi yakoze akanovga yuko muri Primusic video yiwe iri kira trending sana turaza kwigaruka ko ariko imbere y'ivyo akazina kawe kwanza witwa gute nitwa Irankunda Justine niryo zina nahawe n'abavyeyi. Irankunda Justine. Hari akantu bacu bavuga ngo Justine bacu bavuga ngo Gigi. Bya bindi bavuga ngo chance shasha. Shadia shasha. Joseline Jojo. Sunawan. Bavuga ngo Gigi. Ego. Wabitoye. Okay, ndamukiza abakozi ba TV rero babwiye ati mumeze fresh. Ndabaramukije abakunzi ba RIHANA TV. Ati mumeze neza. Mumeze neza. Babwira ati mukunywa nturabibe. Nyene no bibabwira. Nyene byazo bibabwira. Bakozi ba RIHANA TV. Today show day. Mukunywa nturabibe. Ako nakantu nari nagize. Wagwana. Yes, yoni video novuga yuko iri kira trending sana muri no misi bivuye kuri Primusic. Primusic novuga ko ni higanwa riha akaryo keza umuntu wese afite impano yo kuririmba like umuntu afite talent kugira ngo impano yiwe ijya hagaragara impano yiwe ibe big ko bavuga ati imana iragutunga sivyo none nivyo. Nuno mwigeme turi kumwe ngaha numwigeme yashoboye kuja muri competition ya Primusic naho nyine video yiwe tukiri ngaho nyene ndirimbo yimye muri Primusic. Let's go. Shembra kabraro. Banzureke tukiri ngaho wait gatoya ndashaka wanze uvuge ka kantu wavuga imbere kutangura kuririmba. Aki avuga ati ndashaka indirimbo ya RIHANA kuko hari umuntu acha yumvuye agacha yumva ati wa mukobwa ni gisuma indirimbo y'abandi ubanze basigure kwanza ko ari ya RIHANA mugabo bivanye na competition wari mukivuga ati reka ndakubita akantu k'ubwenge. Ati ntangure. Naririmbye indirimbo ya RIHANA. Yitwa gute? Diamond. Ariko nca ndayihindura. Ahari Diamond ndahashira Braludi. Twashira Braludi kwera ariyo competition yarimo ya Primusic isanzwe itegurwa na Braludi. Ucuvuga ati rero mu ndirimbo ya RIHANA yitwa Diamond ndibaza yuko nta muntu atazi RIHANA no muririmbyikazi navuga ko akomeye cyane ku isi navuga yuko barizwa mu guca America RIHANA. Vuga ati rero maze kugira ide narayumviriye ko ijya ide yajya nyene cyangwa wari uyimaranye iminsi uvuga ati narayumviriye ndiko maze guhitamwo yuko noririmba indirimbo ya RIHANA ariko ndabona nimba ndirimbye indirimbo ya RIHANA nzoba nsubiyemwo ivyo umuririmbyi yaririmbye 100%. 100% mugabo nanje nk'umuririmbyi sinokwama nigana ivy'abandi ko yuko nerekana ko hari akantu nanje shoboye ko ari ico nanje nshoboye kwandika nshoboye guhindura hama mbona guhindura ide ya hari kuja Diamond ndashira Braludi ko nubundi twariko duhimbaza ibikorwa vyiza bikorwa na Braludi niyo mpamvu nahisemwo gushiraho Braludi. Abatarakumva rero let's go. So beautiful. Shembra la cabraro. Shembra la cabraro. Fine line, a beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we like Bralud in the sky. You are a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm live. We like Bralud in the sky. I knew that we become one right away, so right away.
at first I left the energy of sunray. I saw the love we start so shine bright. Tonight, you and I were beautiful, we like bright in the sky. I too, so I live. We so beautiful, we like bright in the sky. Wagwan. Wavyumvise abakozi ba Light TV ndibaza ati ahari Diamond ndakubita Praludi. Yeah. So beautiful. We like Brarudi in the sky. We like Praludi in the sky. Yeah. Itukiri ngaho nyene bega iyo ide ukigira. Warumva yuko iza kujya. Ego. Kuko novuge yuko ugira nishize mu kibanza cawe imbere kuja kuri hajya ku imbere y'abajya bajaji no ndavuga ba Cody the Magic Amili Pro novuge yuko warifitiye confidence imeze gute bivanye n'indirimbo yawe avuga ati reka nshiraho Praludi ndibaza kuba nshizeho Praludi ndashobora guca ndonka amahigwe. Nari nifitiye confident ko nari nzi yuko hamwe vyoshika bakambaza why washizeho Praludi nari mfite signification y'indirimbo yanje. Nari mfite ico noshobora kubivugako. Hariho benshi bibajije ngo kubera iki ngo Praludi eske yoja mu kirere. Nanje noshobora kubishura tugiye kuraba nk'inzoga zinjabuka zija hano iwacu mu Burundi. Kugira zishike hano mu Burundi ntizizana taxi vero. Zizana indege kandi ziba zije muri ziba zije urumva kuri marché Praludi. Oya ntiziza zije ku izina Praludi. Ziza zije nk'injabuka urumva peut-être ko ziba zifise zivuye mu izina ya hariya. Juste nanje nashatse kuvuga yuko natwe bizoshika inzoga zacu za Praludi ziga trendinga nk'izindi nzoga zose zikajabuka imbibe zikurira indege. Kabisa novuge ko naka video novuge ko ka trending sana novuge ko kugeza nuno munsi ni video novuga irikira kibintu na video ya musazawe mukunywa nurabibe bro aho uri hose wallahi bro ndagushaka wallahi today is your day mukunywa nurabibe bega hayaka video warakabonye. Ego narakabonye. None mukunywa nurabibe bisigura sinzi ibyo bo bibazanye nevyo. Ico naco ndabifiseko abakozi ba Light TV ndashaka basubunu wewe baratawiye flash yandike muri commentaire akayaka video kujya mujama aho yavuga ati today show day mukunywa nturabibe bisigura je narabuze signification yacu ndashaka unyandikire inbox umbwira ati bisobanuye muri commentaire tukiri ngaho nyene sister ambega uhejeje kuririmba ijya ndirimbo ku ruhande rwawe like ndavuga Amili Pro ndavuga Cody the Magic ni kintu bakubwiye bamaze kumva yuko hari Diamond washitse Praludi cyangwa se washatse kurimbira Praludi kandi hariyo yorganize ijya higanwa. Ikintu gusa bambyiye barambajije kuri Braru ko hari ukuntu ntabashije gutomora Praludi niko kantu konyene bo barambwiye ati iyo bari Praludi ndababwira ati yego nta bindi ko bo bari muri cotation ntibari baje kubaza ibibazo. Ariko navuga ko je negeze kuja muri Primusic navuga ko hari impanuro baguha bivanye nuko bakumvise abivanye na talent yabumvise hari conseil baguha canke babwiye ati congratulations cyabwiye ati uzokosora aha bega niye impanuro baguha. Juste turi mu mahiganwa sinzi kubandi ko byo byarabaye ko turi mu mahiganwa bari baje gutora ubufise talent yijwi yo kuririmba. Ibyo sinibaza ko barabikoze byo kugenda baratubaza twese ko hari naho baciye hahiganwa abantu benshi
kumva yuko bogenda barafata umwanya babaza umwe bacaye babwira umwe ati uri point fort yawe ni iyi point faible yawe ni iyi ngira byari kubatwara umwanya munini peut-être ngira niyo mpamvu batabikoze. Ariko je ndibuka ico gihe twari benshi sana, ariko aho je kuririmba banaguhabwa ati abivanye nuko twakumvise uzokosora aha uzokongereza aha ijwi ryawe riri faible ngaha like ibintu nka bene ibyo. Ibyo nta byabaye peut-être ku ma commentaire ku bantu bagize ama commentaire barabashije kumbwira aho babonye ntabigenjeje neza. Aho bakubwiye cyane ko bitagenze fresh wabonye ari he? Bakubwiye gute? Cyambere baratangaye kumva Brarudindo Sky encore n'utundi tujambo turimwo nyine amajambo y'indirimbo benshi kuko ari Congereza ntibatahuye amajambo. Hari n'abandi amajambo amwe yabaryoheye nko kumva beautiful like Brarudi in the sky. Hariho yaryoheye banyandikiye gusa urumva nubwo batabashije gutahura ngira ubunye ko nagize ico ndababwira kuri ibyo bashoboye kubitahura nubwo bidatahuritse cyane. Sinzi peut-être ngenda basigurira ku majamba mwamwe ngira niho basigure nyene bavyumva ko abatagize amahirwe yo gutahura ivyo yaririmbye urashaka kugenda ko ubasigurira like ico wavuze mu kirundi ngira ngo umuntu yumva ikirundi gusa bavuga kumva ururimi rumwe nk'impene. Umuntu yumva ururimi rumwe nk'impene ashobore gutahura ico wavuze. Dutangwe Shane Black like Braru urumva kayangana nka Brarudi nico bishatse kuvuga ati kayangana nka Brarudi hama dutanguye hari ahantu utangura ati find right find light in the beautiful sea. Rumva nabonye umuco mu kiyaga ciza. Rumva ncampitamwo kunezerwa nk'ivyo. Rumva nanje nashatse kuvuga urumva ko naronse umuco mu nzoga za Brarudi. Urazinywaho? Ego bukebuke. Izo utogora n'inzinga? Sinorenza 3. Nubwo ari bukebuke ubunywa kamwe gusa. Navuze ko nshobora kurenza naho vyogenda gute. Kandi barakubwira ati mukunywa nturabibe. Ego ibe ntituraba ariko igitigiri turakiraba nkuko abaganga babidukonseye kabisa. Ariko nk'umuntu uvuga yuko mwari mwihiganwa rimwe ndashaka ugire akajambo mubwira ujya mu bro ujya mu jama yemye mu kunywa nturabibe bivaye no kuba mwumvise like novuga yuko afite talent arafite talent yo gutwenza vraiment arayifise kabisa ari nayo. Nanje nkitangura kumumva vraiment nararyohewe naratwenze akavideo kiyo kari gatwengeje vraiment nakavideo kariko trendinga sana cyane gose. Ujya mu jama avuga ko yarakwiye no guhabwa igikombe. Ego igikombe vraiment aje no vuga ko ujya mu blow yarakwiye guhabwa award. Ego kuko novuga yuko arikara trendinga sana. Video yiwe novuga ko igikoreshwa no muri comedy. Par exemple nko hari umuntu abonye hirya yaje muri WhatsApp yavuze nko muri groupe yavuze ibintu bitwengeje ubundi naho kumwishura acha musubiza kaya ka video kagera hajya ngo today is your day mukunywa nturabibe. Ndavuga none kubirika mu aka video vraiment yarakoze ikintu yarabakoreye ubuti abantu bose baranezerewe vraiment. Ego yarabishoboye ku ruhande rwa comedy yarabishoboye. Ego akajambo kame kuri we rero ahari hose ntituzaherera ariko ndabizi yuko azobona kino kiganiro biciye kuri Live TV. Akajambo kame kuri we sibyo ico no mubyira nuko yokomeza nimba kunda music agaforcinga peut-être ko yashatse yari point yiwe yari comedy ugasanga arazi umuziki ariko arakunda na comedy bibaho gukunda ibintu bibiri carimwe.
ico nomubwira nuko yokomeza ntacike intege agakomeza agakora ego ati kora cyane uzobaho nk'umwami niko bakunda kuvuga mu Kirundi tukiri ngaho nyene mbega niko cyose mo kurimba indirimbo yari hana muri competition ya Primusic ndakunda umuririmbyi RIHANA ni umuririmbyi azwi kandi afite indirimbo zizwi ku isi yose ku buryo uyiririmbye umuntu wese ashobora gutahura indirimbo uririmbye kuko irazwi hose ego kabisa mbega harabacibaza ati warebye indirimbo ya Braludi navuga ko ni ide nziza navuga ko yagize abantu bake navuga ko uri nayo wenyene mbega warashoboye gupasa byagenze ko navuga ko baturamwe abantu batatu mu ntara nimba ntavyibagiye batoramo babiri c'est deux peut-être ariko twece giye batora batatu okay muri babiri warabayemo oya abanyarumonge barankanze abanyarumonge barazi kuririmba vraiment bari très talentueux ego barabizi vraiment abanyarumonge biwanyu ko tavuga ati abanyarumonge biwacu barankanze abanyarumonge biwacu barankanze barabizi vraiment muzobibona abaduserukiye vraiment basha barashininga nka Braludi basha mu kirere ego okay wavuze ati abanyarumonge biwacu barafite talent barazi kuririmba mbega uri kuritegura gute kugira ngo mu mwaka uza Braludi niyongera kugarukana ihiganwa Primusic kugira ngo nawe uzoshobore kubamwe mu babiri bazotora niteguye neza vraiment kandi nzotegerezwa kuja guhigana mfise ivyizigiro ko muri 2024 Braludi izobigeze ku mafaranga menshi je pense nka kwizobigeze ko kuri 50 millions nivyo nipfuriza Braludi kugira itere imbere hazoza amayide mashasha ku buryo inzoga ziva muri Braludi zizobasha gutrendinga zikurira indege zikaja mu bindi bihugu nk'uko izindi nzoga zose nk'uko inzoga zindi zishika mu bihugu bindi byo muri Afrika ndetse zigashika ngaha iwacu mu Burundi aba ariko n'inzoga zo muri Braludi zizobasha kurira gutrendinga zikaja no hanze zigashika no muri Amerika kabisa Primusic ntiganwa rikomeye mbega niki kintu ryagusigiye nk'icigwa novuga ko nikiye cigwa rijya higanwa ryagusigiye inyuma yuko utabaye muri babiri novuga ko bazoja muri finale niki kintu ryagusigiye nk'icigwa ikintu novuga byasigiye nk'icigwa byansigiye icigwa yuko ngomba gukora nkagenda niteguye kuko hiyagihe sinari niteguye neza ngomba kwitegura nkazogenda basha ndi ready atabwoba ngifise nkuko nari ndabufise ariko Primusic yarankuyemo ubwoba ko ryari rya mbere ngenda imbere y'abantu nkabasha kuririmba y'abajaji peut-être ko ari nayo mpamvu nagize ubwoba bwinshi cyane naragize ubwoba burenze basha nariko ndajugumira bidasanzwe naririmbye waragize ubwoba ego warajigumiye sana kabisa sinzi ku buryo nanje byananiye no kwikuramo wajugumiye mu maboko mu maguru mu mutwe munda cyangwa wari watinye kori kubera irya kwafe yiwe na Amipro oya kabisa sinzi ngira nabana bo mu Rumonge bankanze kubera bafite impano kabisa ego uvuga ati rero muri 2024 ebana amamiliyoni azotayo wanje ego byanga byako ego harabavuga rero ngo rijya higanwa ngo barabikimenyana navuga ko n'ama commentaire genda garuka kenshi navuga yuko abantu mukunda gukurikirana social media mwarayibonye ko hari abantu bagiye baterana amajambo bavuga yuko hari abantu bari bafise impano ariko batagaragaye kubera batazwi ngo muri karaoke sinzi kubera batazwi muri ibi mbega ku ruhande rwawe ugerageje kuraba abo batoye uremeza yuko bajya abajaji baraba ikimenyane canke barabatana nje ndavye ukungene batoye mu Rumonge je pense ko ndavye ni mbona menga batoye baravye tala
Peut-être nk'ahandi hantu birashoboka ko baba barabiravye ariko ndavye mu Rumonge iwacu vraiment nta karenganyo kari kahari. Ariko ivyo bibaho iyo ufise mu mufuko heza. Nibarabara riraba c'ibitoki barashobora kurihindukiza bakarirabisha mu Rumonge. Bibaho kabisa. Abakozi ba TV nk'itangwa nakubwiye ati ni umuririmbyikazi asanzwe afite n'indirimbo yiwe. Tuve mu vyihigana kuko navuga yuko ntiyarose amahirwe yo kubandanya, ariko nka TV reka tumwifurize ko muri 2024 azobandanya akanatwara ajya ama miliyoni, akaba umumiliyoneri kugira ngo impano yiwe ikomeze kumugeza kure. Reka tugarukire ku mwuga wawe, mbega umwuga wawe bimeze gute? Umugabo wo kuririmba like kugera muno mwanya biba bimeze gute to? Bimeze neza, ndashima. Maze gusohora indirimbo imwe. Ikintu no basaba nuko boja kumfasha bakampa support bakaja kwiraba kuri YouTube, kuri Facebook, iri kuri YouTube, kuri Facebook za Boom Play. No, kuri YouTube gusa. Ego. Mbega n'indirimbo yitwa gute? Accept. Bisigura kwemera. Ego. Aha, wemereye nde none? Nariko ndasaba umuntu ko yonyemerera. Wari kurasaba umuntu ko yonyemerera? Umuhungu. Ego. Nasikia yari karasaba ko umuhungu yomwemerera, yokwemerera. Bazobibona. Urukundo yokwemerera, kugukubita yokwemerera. Bazoja kuraba video hama bazobibona s'il vous plaît. Ariko re freestyle basaba batarayumva kugira ngo ubacisheho gatoya, sibyo none? Let's go. Accept. Si bisho samaranga mutima atumye nzi wawe, ariko nibisantima vy'urukundo numva ngufitiye. Oui, je vais ce que mon cœur voulait, je ne vais pas aimer contre mon cœur. Niko tayari hata kuchangia, niko tayari hata kuchangia. Please accept my love, accept my love, accept my love, accept my love. Accept my love. N'indirimbo navuga ko yakorewe muri studio kwande, yakorewe muri studio kwa Masterland. Kwa Masterland muri Master Music. Ego. Yakozwe nande? Na FIG. Kuva muri Master Music tunabwira ati big up sana brother. Ariko ko mu producer ariko arakora fresh mino misi, navuga ko ariko arakora ama hit, indirimbo nyinshi za MT number 1, indirimbo nyinshi navuga ko zabaye hit. Niyo yazikoze, tunabwira ati big up sana FIG. Wagwana bro. Atukiri ngaho nyene rero, bega biroshe kurimbura umwana w'umukobwa. Ntibyoroshe ko uronka ama challenge menshi avuye ku bantu. Hari abasuzugura ibyo uri kurakora, peut-être bakakubona kumenga ufite izindi ngeso zitari nziza, ngo niyo mpamvu wagiye mu muziki, ko bataba batahura why wagiye mu muziki. Ntibyoroshe vraiment. Hariho n'abatinda bakagusuzugura baguhoye music. Bakibaza ya mukobwa nikirara n'umusambanyi. Ego, ibintu nk'ivyo. N'umuslay queen. Ibintu nk'ivyo kabisa. Mbega muhira bavyakira gute kubura umuririmbyikazi? Abavyeyi, ndavuga abavyeyi like muri famille, umuryango. Bavyakira neza. Bavyakira neza gute? Baragushigikiye mu ijambo rimwe. Ego. Ndashaka kubwira challenge imwe wigeze guhura nayo kuva kumenga wo bihagarika. Challenge imwe. Kunda sikota nta mwigeme yo baririmba ngo abude challenge. Challenge nini novuga nahuye nayo.
ni uburyo kubura uburyo iyo ubuze uburyo biragora kuronka ubufasha ko mu gihe tugezemo peut-être haba kuba ufise uburyo umuntu agukorera service kubera ufise uburyo mu gihe utabufise aba akeneye ibindi bintu bavuga ngo no service no service vraiment biki gihe tugezemo ariko harakantu uvuze ati iyo udafise uburyo bagusaba ibindi bintu mbega ibihe bintu bagusaba nk'umwana w'umwigeme aririmba ndabizi aba producer bamwe nibihe bintu baca abenshi baca babitahura ndashaka kubivuge izo bazita slago yes izo ni slago hariho benshi baca bipfuza ko bakorera ikintu kugira ngo service yawe ipase cyangwa kugira bagukorera ikintu ciza bahabwira ati kugira ngo gukorera ikintu ciza hategerezwa kubaho ikintu hagati yanje na reka guca ku ruhande ikiganiro cyitwa tubabwiza ukuri show like reka guca ku ruhande AIUO kubita ku ngingo mbega nibihe binaba kuko ni challenge abantu bakunda guhura nabo abigeme benshi babaririmbyi kazi like kuko hari nabagenzi bawe bafise bene ico kibazo like kubita ku ngingo let's go igihe udafise ubwo buryo vraiment benshi barifuza ko mworyamana kugira ngo ibikorwa byawe bigende neza nivyo bintu bashira imbere kukuvyira ko babona umenga nta indi force ufise baraguprofitiramo vraiment bashavuga ati kugira ngo ukore indirimbo imeze neza rifa ko turyamana like ibintu nk'ivyo nawe udafise uburyo ugaca wemera mu gihe uzi icakujanye mu muziki n'ico ugiye kurondera n'ico wipfuza sinibaza ko wokwemera guhindura umubiri wawe kubera ivyisi mbega abantu bafise izo comportement niki akajambo kamwe wababwira like nirihe jambo cyangwa se ni kuko novuga ko ningeso itari nziza s'il vous plaît iyo umuntu ashaka kuririmba kugira ngo yiteze imbere cyangwa se iyo umuntu ashaka kwerekana impano yiwe agusabye support agusabye ubufasha mu gihe ubishoboye nibaze ko wamufasha kugira ngo atere imbere ivyo nivyo sinibaze ko gufasha umuntu ari kumwononera ubuzima none umwononera ubuzima uzomufashije gwe vraiment ntacu bumufashije ikintu je no bavyira vraiment umuntu niba gusavye ikintu udashobora kukimufasha mubwiza ukuri umubwira ati iki kintu mu gihe ataburyo ufise ntigikunda hama gerageza arondera uburyo canke naho bidakunda bihebe ariko apana kuja kumusaba ngo umwononera ubuzima ngo niho ubona kumufasha vraiment baravyo bintu babihebe si vyiza biranatubabaza tubona umenga baraduca cane biratubabaza rwose cyane hama bajya abana babigeme nabo baca bashoka bemera ugasanga ubuzima bwabo burahononekariye baratwara inda hari benshi binjira mu muziki uko nyene bagaca batwara inda waza kumva wamutenda ugasanga ni umuproducer ugasanga ni umuririmbyi mugenzi we ico no babwira nabo nuko bo kwigumya mu gihe bazi yuko ataburyo bafise bagerageze barondere byanse bihangana ego nico kintu no bipfuriza nizihe ngaruka mura nazo abaririmbyikazi iyo muri ko murasaba like ico no kwita collabo nk'umuririmbyi w'umugabo canke w'umuhungu nk'abakobwa nikihe kintu mukunda guhura naco ingaruka nuko benshi muri bo mu gihe babona yuko ataburyo naho bubufise aragerageza kugusaba amafaranga menshi ku buryo udashobora no kuriha peut-être umuhungu yari kuyamuha akayatora mugabo ukayamuha ntiyemere kugira gusa yumve yuko ivyo bintu agomba kugukorera bihambaye nawe warabukungene nta mahera kandi ivyo bintu urabishaka usanga wemeye aca gusaba ikintu agusaba musambane nyene kurababona yuko nta bindi ababona nivyo ushoboye kuronka ko abazi nivyo ufise nivyo wamana like amahera umuhungu yomuhaye urashaka kuyamuhura umwana w'umukobwa ntayatora ego kugira ngo acha guprofitira mo like kugira ngo aguhe collabo akwemere ko mushobora kuririmbana mbega muri ivyo byose kurande rwawe nike kimaze gushikira haba kurande rwa producer akambwira ati ndafite ingoma ashaka kunkorera cyangwa nk'umuntu afite indirimbo ashaka ko dukorana biramaze gushikira
ugasanga bariko baragusaba ibintu nka bene biramaze kushikira kenshi cyane kenshi cyane ku ba producer ku baririmbyi nibanga sishatse kubivuga gusa biramaze kushikira nituvuze ngo vuga izina ariko mbega ni ku ruhande rwa producer cyangwa uruhande rw'abaririmbyi uruhande rw'abantu bose wituye ushaka ko bagufasha kenshi yo kugira ngo bagufashe bagusaba habeho challenge urumva habeho changement ko mworyamana like nico kiza imbere gusumba n'ibindi ego mbega niwe watera imbere like nikiye kintu uzibuka tu uzavuga ati vraiment ikintu 44 Vena maslago menshi wahuye nako dazi abana babigeme s'il vous plaît nubwo uri kuranga kubivuga ndabizi ko bahora n'ama challenge menshi kuko navuye ko nabantu babangamirwa cyane mu mpano zabo akora mu mwuga wo kuririmba navuga yuko hari ama challenge menshi cyane ibyo nivyo nivyashika ngatera imbere ikintu ntazibagira niyo napfuye ukomeze nzoba meze ubu sinzigira ndavyibagira sinzibagira igihe nahangayika kugira ngo ndonka amahera yo kuja muri studio yo gukora promo ukungene navyifuza ukungene ntabasha kwambara neza nk'abandi bakobwa kugira ngo ndonke amafaranga yo kujana muri studio ekonomi zose nakoze kubera music sinzozibagira kabisa imbere ko dusozera kwanza ndashaka ugira ubutumwa umpere abana babigeme bashobora kwiyandarika kubera bazi ko bafite talent ugasanga afite talent ariko agiye no gutanga ubuzima bwiwe like ugasanga aratwaye inda yanduye umugera yamana azoyikoresha gute icyo nobabwira nuko bo kwihangana bakagerageza kwihangana uburyo nubwo bugoye kuronka wewe ubwawe wihaye intumbero ukavuga ati ndashaka ikintu urashobora kukironka mu nguvu zawe ça dépend ukungene uvyitwayemo n'inguvu ubishizemo nabo nyene bihanganye byose byogenda neza talent ikamenyekana kuko inzira z'Imana n'igihumbi Imana yonyene irafise aho ibicisha kugira ngo ibintu vyawe bigende neza nanje sinari nzi yuko uyu munsi nomenyekana kubera Primusic kubera ibintu by'uburofa nakoze vraiment sinari ndabizi ego imbere ko dusoza rero akajambo kanyuma wabwira abadukurikirana akajambo kanyuma wabwira abariko bararaba kino kiganiro icyo wobasaba like bivanye n'impano yawe icyo no basaba nuko boshishikara ku supporting bashishikare kunsapotinga barabe video yanje bagire biyaboneshe bashire ko amajeme kuri YouTube, Instagram, Twitter, YouTube ibintu nka bene ibyo kugira ngo dukomeze kumushigikira tushigikire muziki wacu kugira ngo akomeze gutera imbere sivyo no ego kujya bakomanse ijya video abariko bakomanti no kundirimbo yanje ego ndashaka support yanyu vraiment bibasha cyane gose vraiment muzoba mugize neza mbega bitege indirimbo shasha cyane vuba navuga ko time yo gukora irageze ni muri sama mu gihe nibabinyereka ntago barinda kubikwereka man ageze time yo gukora man sama bakubita amabombe man nimba nibabinyereka reka mvuge abanyeshuri bavuye ku mashuri barafite time yo kurama indirimbo barafite time yo kumviriza time yo gukora n'ibintu bakubita ibintu man ego time ni nyene ariko uburyo sikirenga biramutse bikunze aba diaspora biramutse bikunze no mu ndwi zibiri bobona indirimbo shasha ariko kubera ikibazo cy'uburyo biratugora ariko bizogenda fresh namvura idahita sivyo none ego kabisa reka sabe aba diaspora mushire nko amafaranga dukora umuziki man sivyo none muzana $, dukore music twinjira studio reka ndagushimire cyane sivyo none ndakwifuriza gutera imbere ndakwifuriza ko mu mwaka uza Braludi izoguha amahigo yo gutwara Primusic merci
ariko rero ajerekana mvuge ko sozera ngo mukunwa nturabibe wagwana. Yes, bakuze ba Loy TV, je wari kurumva nga kuri micro ya Mr Radio, kuva muri Loy TV, kuri micro twari kumwe muri muzikazi w'umurundi, umurindi novuga ko yaciye ibintu muri Primusic. Video yiwe uno musi irikira trending sana, abivanye n'ivyo yaririmbye. Niyo twari kumwe ngaha muri tubabwiza ukuri show, kuri kamera uri kumwe na Elfage Calf, niyo tuma ino image uyumva imeze full HD sana, niyo tuma ino sound uyumva imeze neza cyane. Tubabwiza ukuri show. My name is Radio, this is Loy TV. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. My name is Radio. Mutangwa muri Loy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe. Ico utarabona uterekwa no kuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Loy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Loy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Loy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Loy TV. N'ahandi uzosanga ibihangange atari Loy TV. TV,